Dufisima nidukunda kandi twitaho ntiruhano kutugirira neza niwe mahoro yacu ubu dufise ishimwe muri twe turiho duhagijwe nayo uruwo kwisigirwa urumukiza mwiza mwami y'ufusi jambo rimwe urarishitsa. Shalom shalom bakunzi ba Burundi Gospel TV turongeye kubaha ikaze kandi mu kiganiro cacu nkuko mubimenyereye uno munsi kandi turi kumwe n'umutumire adasanzwe ariko imbere ko tumuha akanya ngo yidondore turashaka kandi kubatumirira kugira like kuri page yacu ngaho hepfo mugire subscribe kugira ibiganiro vyacu bibashikire vyoroshe mwongere mugire na partage. Reka rero duhe akanya umutumire wacu ashobore kutwidondora atugire. Murakoze amazina yanje Nibigiyimana Kirianiela nkaba ndumwigeme yakijijwe kandi akunda Imana. Yego. Mbega ku bantu batazi Keri ninde wabwira iki? Keri n'umukobwa avuka mu muryango w'abana batatu twese turabigeme nk'abantu wa kabiri nk'abantu umuririmbyi nsengera mu ishengero GFP riri mu Cibitoki ku rya Kanyoni ku G14 numero 12. Yego. Mbega Keri akora iki? Umunyeshure nkaba n'ibintu bitandukanye donc muri église harimo no kuririmba nivyo benshi banziko. Yego. Mbega mwatanguye kuririmba ryari? Natanguye kera nkiri umwana donc ningabira agira kura buke buke ariko natanguye kuririmba nkiri umwana muri Sunday school. Yego. Turumva ko watanguye kuririmba kera twumvise kuririmba muri église bishoboka ko bukijijwe? Yego ndakijijwe cyane. Mwatubwire intahe yanyu y'agakiza. Je nakuze mu muryango w'abantu bakijijwe mama yarasenga cyane donc nkura muri vya bindi nyine abantu bose bita gusenga mugabo tutaragira gutahura exactement kw'ivyo turimo hama nibuka yuko natangiye no kuririmba no muri Sunday school ntazi exactement ivyo mwumva muri umwana n'uratahura exactement ivyo umuntu aba donc akora avuga cyangwa ariko arasigura ariko igihe kimwe ndibuka yari muri grande vacances ico gihe twari dufise inyigisho z'abajeune twatubwira amasengesho muri grande vacances zo gusenga niki hama baratwigisha ijambo ry'Imana ndibuka baratubwira yuko ari ibintu biba biri personnel si ibintu vy'umuryango ngo mama barasenga ngo bakuru barasenga ngo iwanyu ari ibintu vyo kwizera ubwawe ugafata ingingo umutima ukavyizeza umutima ukavyatura byukuri ukaronka uko kugoroka n'agakiza gashitse muri wewe hama ugacikicare mu gishashe then ndahitamwo naje mahitamwo ndavuga ati kumbe vyari ibi igihe cyose naranja gusenga nzi ngo vyaraheze candizera ndavyatura maze ubuzima bwanje burahinduka complete. Yego. Ni ryari rero mwagiye kumenya yuko mufise ingabirano yo kuririmba? Ico gihe niga 5 yari 5 nariko ndaririmba ahantu yari muri cellule yaba hafi yo muhira naranje munyene nkaririmba hama ico gihe tugira fete ya agape ya cellule nye turatumira abantu bimanye kigikorana ukuntu bari batinye ico gihe ama instrument yose ama microphone bijya rero abana bagwanira ama microphone bajeje kubipanga donc muririmbe mutera induru. Yego. Je ncanja gufata mikumva mwese yarashikirwa uyahejeje agahereza uyundi nanje carama je candaja ko nanje ndatera inkuru nyene ibyo nyene byo gutera inkuru nyene like ndavugira muri microphone bwaca ndaririmba ndirivye umuntu yako aravuza kuri piano acavuga ngo uyanguye mu mureke ngo agumaririmba bijya abana bose ngo nice nshikiriwe donc bakoranya ka microphone avuga ngo murindire gato ngo banzaririmbe twumve tundari macamwe ati ngura twiririmba neza ndavuga vyavre ngo uzoze umusununuyo
turirimbane ndakumvirize kandi ndagenda kwa yari wabo ndaririmba kandi yarambwira gira uku ambwira ati ingabire bashobora kuyikuza genda aranyeka ibyo gukora niki maze donc ntushiriza gukura mu ngabire yanje naho rero nabimenyeye ucuhitamwo no kuja muri chorale deje urumva ko nari muri Sunday school urumva twararirimba twarapresenta bijya vy'abana Noel nibiki muga rero ntangwe kumenya ivyo byose yuko mfise ingabire nshindanga kuza ndaririmba rero plus nakora cyane wasanga bampaye imbere ndirimbishe muri Sunday ya anniversaire yo kuri église ibikorane by'abajeune uko nyene yego hama vyaje kuza gute kugira ngo ushobore kwiyumvira gutangura kuririmba rero wewe ku giti cawe nibaza ko byamfashe igihe kinini cyane abantu banzi barabitse narabitinya numva umenga sinobikora namwe mvuga ntiharagera nkakorera ama backup abandi nkarimba ama evenement y'abandi nkarimba ama concert y'abandi muga nkavuga jewe vraiment ibi bintu je ndabona umenga ntavyo noshobora umva narabona umenga ntavyo noshobora vraiment muga bigiye kimwe ndavuga ati pourquoi pas basirika ndavuze ko basingerageze mpime basi ninabona ntabishoboye ndabireka ndacako ndakora indirimbo ndakora na evenement ya mbere cyo gihe narakoze ndibuka ko nakoze evenement ya mbere yari muri 2019 yego ndakora evenement umugoroba wo guhimbaza nukuri ndashimira Imana ku byabaye ndashimira ku byabaye ndavuga ati bwa bundi ni jewe nahora nigaya ni jewe nahora mbomenga ntaco nokora cyo kwakigwa n'abantu canke cyo fasha abantu ico gihe cyangwa kwizera ingabire iri muri jewe buke rero ntangura kwandika indirimbo ku ico gihe sinandika indirimbo buke ntangura kwandika indirimbo bakambwira kire uzotandika indirimbo ngati naho nyene ngatinya mvuga ati ibi navyo bizocaye so no fait aho bizotangurira mugabo buke nyene vyagiye biraza ndandika indirimbo nka zine ndandika zibiri ndazitanga bankosore yego okay hama umunsi wa mbere uja muri studio byari bimeze gute ufite nari nsanzwe nja muri studio mugana naragenda kuri indirimbo z'abandi mugabo umunsi ngenda gukora iwawe sindakubesha abantu twari kumwe ashingane bazofara vyibagiye ngiye natashe meze nibaza yuko urumva donc vyansavye energie nyinshi kuko igikorwa bari ci wawe kandi baguma bansubirishamwo donc nkano gutera ibikibaka nkakora bakambira c'est vrai ni vyiza mugabo usubira kandi usubiremo kandi ukora ibiri meilleur ngo dushe turabi donc ibiri vyiza kurusha ibindi byo tuzokoresha nari umva natashe nifashe guca bana guca nari numva ndusha umutwe ndavuga ati mana yanje ibi ni ibinyene kweri urumva iyo umuntu nyeragira vyari ikintu kameme birasaba energie birasaba ikiguzi nararushe cyane ariko ndashima Imana ku ma resultat yahabaye yego icyayi cagusunitse kumva yuko wogenda muri studio ugasohora indirimbo bwawe ni giki cyayi cagusunitse kumva yuko woririmba ko nari numva ingabire iri muri jewe ntoyigumizamo na message mfise ntoyigumana ku bwanje nto bu egoiste wo kwigumana bw'iwanje ariko no kwemera kwishikiriza benshi bashoboka ego niyo mpamvu rero navuga ati reka iyi ngabire sindayipfisha ubusa reka ubu buntu nagiriwe sindabupfisha ubusa kwa meme ndabitange ego mbega none umaze gusohora indirimbo zingahe zibiri indirimbo zibiri mwatubwira indirimbo yanyu ya mbere yitwa gute indirimbo yanje ya mbere yitwa wo kwizigirwa yego wivugako indirimbo kwizigwa niyo nako ndavuga yuko donc nkuko abibajije yuko narushe donc byasaba ikiguzi kinini wo kwizigirwa nayanditse nari muhira nariko ndasenga hama ndiko ndamedita ndafata ko nyene ubufise na agenda ni kina bible ntangura kwandika amajambo y'urukundo rw'Imana n'ubwizigirwa bwayo ndiko ndayandika cananga kumva melody ko nyene nanga kurondera melody numva melody nkarondera nyene ivyo iyo vyojana nayo majambo ndayandika ndayihereza abankuriye barayikosora barambwira indirimbo ni nziza igira uku ca ndayitwara muri studio muri uko gusenga urumva niho wakuye inspiration niho nakuye donc nari mejeje gusenga namejeje
donc no kumedita ku ijambo ry'Imana no nakuye ayo majambo. niho wakuye iyo inspiration. Urashobora kuyiturimbira gatoya twumva? Dufise nidukunda kandi twitaho ntiruhano kutugirira neza niwe mahoro yacu ubu dufise ishimwe muri twe turiho duhagijwe nayo uruwo kwisigirwa urumukiza mwiza mwami y'ufusi jambo rimwe urarishitsa. Murakoze cyane. Ndumva yuko muri iyo ndirimbo harimo uravuga ngo ubwizigirwa bw'Imana. Mbega mu wisunze iki? Hari ikintu wisunze mu kugira wandike iyo ndirimbo ushobore kumva ko uvuga ku bwizigirwa bw'Imana? Bon ariko nabikubwiye ko ndiyumvira ku kuntu ingene ari Imana yuko ariyo kwizigirwa. Ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo ingene uri umwizigirwa biratangaje. Donc nako ndumva ingene ubwizigirwa bw'Imana burengeye ko umuntu yoshobora kubusonana n'amajambo, burengeye ko umuntu yobusigurira umuntu, kuko ikintu utarakibonesha amaso ngo kibemwo ushobora gutahura maybe uburemerezi bwavyo. Ariko nariko ndabona ingene kuva mu buto bwanje gushika aho nari ngeze habayeho ubwizigirwa bw'Imana. Imana yarigaragaje cyane ubwizigirwa bwayo ku buryo bw'uko numva umenga yoba n'indirimbo yanje ya mbere, kuko ico gihe ndibuka siyo ndirimbo yonyene nanditse muri ico gihe, muri iyo periode nanditse indirimbo shika kuri zibiri. Donc numva umenga niyo natangura kubera ko ari nabona umenga ubwizigirwa bw'Imana burarengeye ko umuntu yoshobora kubuvuga. Yego. Indirimbo yanyu ya kabiri nayo? Indirimbo ya kabiri yitwa Uwazutse. Yego. Gira ico yivuzeko? Indirimbo Uwazutse ni indirimbo yo kuvuga ikorwa c'umusaraba, ni indirimbo yo kuvuga co Kristo yakoze ku bugingo bw'uwizera wese. Rero nayo nyene nayanditse muri iyo periode imwe no kwizigirwa. Uwazutse ni indirimbo ivuga cane ku buntu n'imbabazi twagiriwe n'umwami Yesu Kristo. Ivuga yuko umwami hari ico yakoze, donc dushima umwami kuco yakoze, dushima umwami ko yitanze ku bwacu, yarabambwe, yarazutse kandi yaduhaye ubugingo. Donc ni igikorwa c'impamvu Yesu yaje ku isi, yatumye aza, kandi turi ingaruka y'ukuzuka k'umwami Yesu Kristo. Rero iyo ndirimbo irasigura ivyo vyose. Yego. Iyo ndirimbo yasohotse ryari? Nibaza yuko yasohotse le 3 z'uku kwezi, nta na 2 le 15e, nta na 2 semaines zirakwira cyane. Yego. Turumva yuko ari indirimbo nshasha. Mbega uravye ubona abantu bayakiriye gute? Uwazutse gushika nk'ubu uyu munsi nari mwibarabara ndiko ndaja ahantu camura n'umuntu sindamuzi niki, arandamutse arambwira wa mukobwa wakoze indirimbo nziza. Donc natangaye kubona umuntu donc ashobora no guhagarika mwibarabara akakubwira ati courage, indirimbo wakoze ni nziza. Hari abantu benshi banyandikira ntazi ku ma platforms nshobora kubankoresha bakambwira wakoze kwemera gukora irya ndirimbo. Ama commentaire kuri YouTube sinzi ko mushobora kuba muyaraba. Donc hariho abantu bahokonesa yuko kuba naremeye gukoreshwa n'Imana atari ibintu by'imfa gusa gwe birabagira umumaro. Uwazutse yarakiriwe mu buryo nanje ubwanje ntari niteze, ariko vyose n'ubuntu bw'Imana. Ego sinokwikubita mu gatuza ngo narashitse canke iki ngo ndagahambaye, ariko ndabikesha Imana kuko nikorera muri twebwe. Ego. Ku bantu rero bakeneye kuraba indirimbo zanyu bozirabira hehe, buca hehe?
uyu munsi indirimbo zanje zose wo kwizigirwa hamwe na uwazutse zagiye ku ma platforms yose Spotify niki barashobora kuja kuri Spotify barashobora kuja kuri platforms yose bojako YouTube Music canke YouTube nyene channel yanje bashakura video ni B Kelly Aniela niyo mazina nkoresha ku ma platforms yanje barashobora kuzisangaho zose ko ari zibiri yego rero Kelly nk'umu worshiper ni giki wovuga kuri gospel ndundi gospel y'u Burundi ni giki wumva woyivugako bon je ndashima Imana ku rugezo tugezeko nivyo gushimira Imana cyane kandi nibwira yuko turushiriza gukura kandi nibwira yuko mu gihe tugifise ivyitegerezo vyiza dufise abantu batwitangiye nibwira ko twoshiza kumviza impanuro zabo tukemera tugaca bugufi tugashinga ikirenge aho bashoboye kuducira inzira ntitwigire ko turi abantu ari twebwe twaje tuzi vyose twaje tuzanye vyose ariko abatwitangiye bafise ikintu c'akamaro cane bakoze barafise sacrifice batanze kugira ngo twebwe bikunde ko indirimbo zacu zakigwa muri kino gihe bikunde yuko abantu bashaka kutwumviriza bikunde yuko abantu bumvise evenement bumvise indirimbo shasha yasohotse bumva ko ari ibintu vyo gukomera amashi vyo gushigikira rero twemere duce bugufi twumvirize impanuro bashobora ko baduha twumvirize ivyo bakoze kugira ngo ofeti dushigikiranire nivyo niko no bivuga mu ncamake twemere kubashigikira kuko turafise abantu benshi bakoze turafise abantu benshi batanguye imbere yacu kandi abo bantu tubashigikire nkuko nabo badukuriye nabo nyene bashobora kudushigikira aussi hama kubijanye na gospel kandi nibwira yuko dukomeje gushigikiranira dukomeje gukunda ivyacu tukabisangiza benshi bashoboka nibwira yuko tuzorushiza gushika ku rundi rwego yego nka wewe umushipa uwo guha ubushobozi ni giki ubona wohindura muri gospel mu Burundi ushatse kuvuga muri vyose mvuge mu bintu vyose je ikintu ca mbere nokora gabasha ikintu ca mbere ni salle nininya ishobora gukorerwamwo ama evenement ikindi kintu ca kabiri ni kugwiza ari ukuntu abaproducteur bacu b'abarundi canke aba musiciens canke abantu baririmba bino bariko baraja mu mahanga donc babatwara kubera ko maybe bashobora kuba bapeya canke iki je nibaza yuko twogwiza ubuzi bwabo donc ngaha mu Burundi bushobora kubahemba neza bakaba stable n'imiryango yabo niki kugira ngo ubwo butunzi ntibuje mu bindi bihugu quand même tubanze kwanza tukorane ngaha ego c'est vrai kwagukirwa ni vyiza Imana ikaguha kuja mu kindi gihugu mugabo hariho ababikora kwa bavuga ati ino ntibipeya neza canke iki nibaza yuko twogwiza ubuzi donc bushobora kubafavoriza gutunga imiryango yabo nabo ubwabo hama ikindi naco urumva no kugwiza ama studio ari afise ibikoresho bikwiye biri meilleur cyane gusumba ibyo dukoresha ubu no kugwiza ama conference y'inyigisho abaririmbyi n'abaproducteurs aussi n'abamusiciens kugira ngo turushize no gukura kuko umuntu ntigera amenya vyose umuntu yamakenera kwiga ku munsi kugira ngo amenye byinshi birushirije ivyo bintu vya mbere nokora yego murakoze mbega Kelly wowe umuririmbyi w'icitegererezo cawe ninde wa mbere mfise n'umuvyeyi wanje Pasteur Stanley Niyongabo abantu benshi bamuzi nk'umu pasteur abantu benshi bamuzi nk'umuntu donc yigisha ijambo ry'Imana agabura ivyera ariko jewe aranyinspira mu burere bwose
burya umwana wese arafise ukuntu yamakunda mama wiwe akavuga ati je nakura ndashaka kumera nka mama je umuhungu ni nakura ndashaka kumera nka papa kwako niwe muntu wa mbere babanye niwe azi nanje umuntu wa mbere tubanye ni Pastor Stanley kandi niwe muntu nipfuza vraiment kuzomera nkawe kurushiza kumera nkawe cyane ara ku bantu bamuzi kamwe baramuzi n'umuntu ari anointed yuzuye ijambo ry'Imana arakunda Imana arafise ubuntu bumuri ko budasanzwe cyane gose donc ivyo bintu byose ni ibintu kuri jewe nadmira gose kandi nipfuza mu buzima cyane. Okay, muri cadre y'abaririmbyi naho umuririmbyi umuntu tuzi nk'umuririmbyi umuzi muririmbyi bicitegerezo nta muririmbyi ahari asanzwe ari muri cadre y'uririmbyi uvuga uyu ni icitegerezo canje ndamuravye hariho ibintu Pastor Livingstone Pastor Livingstone abandi nyene donc barahari mu gihugu dufise abantu benshi turafise badudu turafise fofo masezerano donc abo bose n'abantu jewe vraiment donc ndabirako cane yego. Okay, hama ni giki wohanura abaririmbyi bagenzawe canke wubwira abaririmbyi bagenzawe? Okay. Ikintu ca mbere no bahamagarira gose abaririmbyi no kugira ubuzima bwabo bwubakiye kw'ijambo ry'Imana. Ubuzima bwabo bwubakiye kw'ijambo ry'Imana kuko nta guhimbaza nta kwandika indirimbo atajambo. Donc ibi tuvuga ibi twandika bituririmba vyubakiye mu ijambo ry'Imana byose ijambo ry'Imana rero twemere twicare ku birenge by'abavyeyi bacu aho tusanzwe dusengera twiga ijambo ry'Imana turi muhira tubisubiremo twiyuzuze ayo majambo y'Imana vyubaka ukwizera muri twebwe bireme ubuzima bushitse bw'agakiza muri twebwe comme ça tugende gutanga ivyo dusanzwe natwe ubwacu twuzuye ni tube gusa abantu batanga ivyo bataracika ariko tube abantu batanga ikintu vy'ukuri natwe caducikiye ubuzima yego. Okay, turabashimiye rero ku mwanya wanyu mwaduhaye arico mufise mugira abariko baradukurikirana murahagaze yego murakoze. Bon abantu kuradukurikirana no batumirira kuja kuri YouTube kuraba indirimbo zanje zibiri uwo kwizigirwa hamwe na uwazutse hama bagena subscribe baje ku ma platforms yose za Spotify na Deezer na YouTube Music ama platforms yose ndakoresha Instagram ndakoresha Facebook ndakoresha TikTok donc aho bashobora gushika hose barashobora kujayo nizera ko baza gufashwa cyane n'indirimbo zanje kandi ku buzima bwabo butaza muri bwa bundi yego murakoze. Turabashimiye rero ku mwanya mwaduhaye ku kiganiro twashoboye kumenya byinshi ku vyerekeye mwebwe n'ama inspiration yanyu gituma mwandika mwakoze cyane kuduha kanya naje ndabashimiye cyane yego. Katwongeye dushimire n'abakunzi ba Burundi Gospel TV bashoboye kudukurikirana twongera tunatumira kubandanya dukurikirana mugire commentaire munapartage iyi video murakoze.